Ingwara ni ingwara mbi cyane kuko ijena kuko ari ingwara mbere yimaze kumarana ko iminsi kure gusanga benshi bagira n'umuriro ugasanga yarengeje 40 degrees ko umuntu abora kandi agenda ntuba ko ari ikibazo nibizare abantu babe maso niyo ngwara kwishobora kuzana n'ubugumba kandi ubugumba murazi ko babaza cyane. Ikintu cyambere kiranga kugwaye iyo ngwara nuko uvunika umugongo umugongo ucitse ukumenga umugongo usaditsemo kabiri cyo ni cyambere kiranga yuko umuntu ayigwaye. Icya kabiri nukubabara ngaha musi y'umukondo aho bita mu kazi bakinda kumva harababara cyane naco ni kimenyetso cya kabiri cerekana umuntu agwaye iyo ngwara. Kimenyetso cya gatatu nukumva wo kwiyagaza mu bwami bw'abakenyezi naco ni kimenyetso. Kunzi bikiganiro umuntu muzima twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Tubashimiye cyane abantu bafasha akanya kugira ngo badutega amatwi mu kiganiro cyacu cama kihaca imisi yose ku munsi wa gatatu saa 1:30 no ku munsi wa gatanu ari wa gatandatu isabato saa 2 z'ijoro. Ubwo rero abatoye mwese kumviza ikiganiro Imana ibaha umugisha. Tumaze imisi tubaha ibiganiro binyuranye bivanye n'ibibazo abantu benshi bagiye batubaza twabonye ko harimo ingwara nyinshi ziguma zigaruka abantu batubaza ko twashimiye rero uno munsi kwigana ku ngwara yabajure n'abantu benshi cyane abakenyezi. Ingwara yitwa infection urinaire yo twakwita mu Kirundi ubwandu bufatira ku gitsina gore niyo n'umunsi twashimye kwiganako. Nkuko ko matubabwira imisi yose ntabwo ari umugambi w'Imana yuko abantu bagwara ahubwo Imana yarasezeranye neza yuko abantu bazumvira amateko yayo bakagendera mu byo yashinze bakayumvira kwandika ariko kose izo barinda ingwara nibyo dusoma ngaha mu gusubira mu byagezwe gice c'indwi gusubira mu byagezwe gice c'indwi umurongo wa 14 muzogira umuhezagiro gusumba yandi mahanga yose ntazo bingomba y'umugabo canke y'umugore muri mwebwe canke mu masho yanyu harabazo bakura ko indwara zose ntazo bateza nimwe muri za ndwara mbi zo muri Egiputa nkuko muzizi ariko bazoziteza ababanka. Ivyo byose bizova ku muntu yumviye Imana umuntu azokumvira amateko y'Imana akayagenderamo akayubahiriza Imana irasezeranye kandi Imana ntibesha yuko izoturinda ingwara zo buryo bwose kandi ngo mu bagabo canke abagore ntiyazigira habamo ingomba nimwe nkuko mubizi Imana ni nyarukundo kandi Imana isezeranye ntibesha yamaze gusezerana ko ata muntu umwe azogwara cyangwa habe ingomba ariko none izi ngwara nibibazo nibiki biva he nta wundi bivako ni wa mwasi Satani aradutera mugagatera aciye mu nzira imwe bita kutumvira. Iyo tumviye amateko y'Imana ntumvira ivyo yageze ni ngo muzogira gute uzogwara. Iyi ngwara rero yitwa infection urinaire ifatira mu bihimba vy'irondoka vy'abakenyezi ni ingwara mbi cyane ni ingwara imaze gufata abantu benshi cyane kandi imbere iyo abantu batabaye maso hari igihe batera no gusambura abandi kubwo kutamenya bagatinya no kujana kwa muganga cyane abakunda nk'aba mama usanga aba mama ba ruguru bakagira isoni kamumengo biteze no kubibwira muganga akamumenga ariko yagiriza ariko mu by'ukuri ni ingwara nk'izindi zose umuntu ayifise akwiye kuja kwa muganga kuko iyo utevye ishobora kuzanira ingaruka nini cyane mbere umuntu akabayo hakura n'ubugumba. Muti ngwara rero uwomenya gute kuyigwaye ibintu byerekana ko umuntu agwaye iyo ngwara hari ibimenyetso ndavuga bimwe mu bimenyetso biranga ko umuntu ayigwaye uyo ni wabibona uzoshimenya ko bigwaye unyerukire kwa muganga cyangwa ukoresha imiti turi buguhe aha. Ikintu cyambere kiranga ko ugwaye iyo ngwara nuko uvunika umugongo umugongo ucitse ukumenga umugongo usaditsemo kabiri cyo ni cyambere kiranga ko umuntu ayigwaye. Icya kabiri nukubabara ngaha musi y'umukondo aho bita mu kazi bakinda kumva harababara cyane naco ni kimenyetso cya kabiri cerekana umuntu agwaye iyo ngwara. Kimenyetso cya gatatu nukumva wo kwiyagaza mu bwami bw'abakenyezi naco ni kimenyetso kiranga yuko umuntu agize gute ayigwaye. Ikindi nuko umuntu ashobora kugwara uduhere aho nyene mu gitsina ico no kwita mu Gifaransa herpes génitale ugasanga haje tuntu tuduhere. Abatagize uduhere nabo harabagwara ibisebe ugasanga hari tuntu tudusebe turi mu gitsina iyo bita osteomene nayo nyene bikaranga yuko umuntu agwaye iyo ngwara. Iyo atabonye ico kimenyetso ushobora kubona kiri kimenyetso cyo kubabuka iruhande y'igitsina no kubabara kw'inyama zigize igitsina navyo nyene
ugasanga umuntu bumengo birababira ukumengo mu bwami bw'umukenyezi hameze nk'ahaka umuriro. Ivyo navyo biragaragaza ko umuntu yobagwaye iyo ngwara. Ikindi ni gukora imibonano navyo bakwereka yuko uyigwaye. Kenshi abakora imibonano mpuzabitsina usanga bababara cane, abatabaye nabo bakumva ntibabishaka, ntigere yumva ko ashaka gukora iyo mibonano mpuzabitsina. Ivyo navyo bigaragaza ko ayigwaye. Iyo byamaze kuremba hari abanuka mu bitsina, abandi nabo bakabora mu gitsina. Ivyo twokwita amantuze amavisite gangreneuse, ugasanga umuntu ariko arazana ibintu binuka, cyo twokwita lekohe. Ivyo byose nibigaragaza ko umuntu agwa iyo ngwara. Iyo ngwara kugira ngo umenye ko uyigwaye si ngombwa ngo ivyo bimenyetso byose bizire rimwe, oya, urashobora kubona bibiri canke bitatu, ntukarindire ko unda kubona ibimenyetso byose kugira ngo uje kwa muganga, ahubwo nukunyira gasa kuja kwa muganga. Wagize amahirwe nayo kumva ikiganiro akivura akoresheje ibimera birashobora kumufasha ataneze kuja kwa muganga. Rero ivyo ni bimwe mu bimenyetso vyerekana ko umuntu yamaze gufatwa n'iyo ngwara. Iyo ngwara rero iterwa n'agakoko bita trichomonas. Iyo ngwara ni ingwara mbi cyane kuko ijena, kuko ari ingwara mbere yimaze kumarana kw'iminsi kure gusanga benshi bagira n'umuriro, ugasanga yarengeje 40 degrees kubera yuko aba yagize umuriro mwinshi. Nico gituma rero ari vyiza kwivuza iyo ngwara hakiri kare utararemba, kandi ni vyiza yuko wivuza iyo umukenyezi ukivuza n'umushinga ntayo wawe, ko ari gushobora gusanga baramaze kugira gute kumwandukiza. Muti none iyo ngwara iva kuki? Icyambere kitera ni ukukoresha ibintu byose bibujijwe, ni ukugenda hanze y'ibigo. Icyo ni ikintu gishobora kuyizana. Ushobora kuba utayigwaye mugabo urenganye urenze ibigo ugasanga ahuye n'uyigwaye agacaza yize gute akashayikuzaniye, ukaba uyanduye kandi atari we wayirondeye. Naco gituma rero abantu bubatse twogeraho n'akajyo kubagira inama. Ni vyiza yuko umuntu wese abumbwa n'umukenyezi w'ingwe ijambo ry'Imana yabitubwira. Nta muntu we yamuguhatiye ko oba mutoye umukunze, nubwo ubona hari ibyo adashikana upfu mubimwigisha nawe akabimenya, hako urenga ibigo ukaja kurondera abo hanze ukazana ingwara ikazana induru, ugasanga bimwe byandurutsemo n'ubutane kubera kutirinda, kubera ubusambanyi, kubera kutumvira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ntugasambane kandi ngo iriba ryawe rikubumbe. Nico bituma rero ikintu cambere umuntu akwiye kwirinda ni ukwirinda kurenga ibigo, kuko menshi ariho bayikura. Ica kabiri gitera iyo ngwara ni sukurike rifatanije n'ubutamenya. Buriya rero isi yacu abenshi bafata igisirimu bakibaza nibwo kumenya, ariko hari ibisirimu twigana by'abazungu ugasanga bitugejeje habi, ari bya bintu usanga turigana ugasanga twiganye bibi. Hari nk'akaruriro kamwe n'utanga nk'abantu benshi bakunda kuja mu piscine. Murabone ko piscine yogamwe abantu ubwoko bwose bingora nyinshi utazi. Rero urashaka koga ukaja muri piscine ugasanga iyo ngwara igize gute uyanduriyeho uhenaho gakoko. Wamara guhura nako benshi bavuye muri piscine ntibaca boga ngo bace bahindura impuza. Hari abaca baheza koga gacabira mu modoka gacavuga ati nza kogera muhira aho nshobora kuronka ibikoresho byose nisanzuye. Ariko nikosa rinini kuko ako gakoko ushobora kandura mu minota mikenyi cyane. Nibiza rero umuntu ahejeje koga muri piscine yuko yoshaja muri douche akitunganya, kandi ukihanagura bihagije na isume yawe wewe ubwawe utayisangiye n'uwundi. Apana ziya dusanga hari yanyi baba tubiki hariya mu madushe yabo, ahubwo ugakoresha isume yawe bwite kuko ubu yizeye, kandi ubuzi ko wayimeshe, ubuzi ko wayitransfer, ubuzi ko wayigoroye atakibaza ifise kuri wewe. Ni siviza ro kumenyera amayisume y'abantu musanze mu mahoteli, amayisume musanze mu madushe utarayamenyereye. Ni viza umuntu kugendana akayisume kiwe bwite ntamenyere amayisume y'abandi. Ikindi shaka bikujanye n'isukurike navuze ko rifatana kenshi n'ubutamenya. Hari benshi bakunda gukoresha amasilipe mugabo ari muri lin, apana amasilipe y'ipama. Ibitabo bitubwira neza yuko amasilipe meza mureko kwambara amasuvêtement akoze muri coton y'ipama niyo meza, kuko niyo akamura ubukanye buba buri ku bwami bw'abakinyezi. Ni biza roko tumenyera gukoresha amasuvêtement ari muri coton kuko afise ikintu kishisha tumarira, agwanya uko kuntu kwama ukanye. Ikindi
nuko abantu benshi bakunda bavuye muri toilette bakunda koresha amapapier de toilette. Uriya amapapier hygienique si meza kubera yuko yahuye n'amazi akanye acamena nkayavuvuka uzu bifate ari nk'umuntu kihanagura urabe arashitagurika kujya gushitagurika rero burya buntu urashaka kuyegeranya bukavamo ubucafu kazoba ari bumwe bushobora kubika ubucafu umubiri wawe utabizi cyane cyane yuko umuntu kenshi kunda gusanga atakurikirana atari ahantu ashobora kuma yibona usanga atikurikirana ngo arabe ubwo bushitago bwa papier hygienique bwa bwasigaye. Ni biza rero gukoresha amazi noneho hama ukihanagura na eswime kuko niyo meza akuraho ubucafu bwose kandi ugakora isuku ukuri imbere ujana inyuma ubwo abakinyizi bashobora byumvira kugira isuku ryiza. Ikindi ntoreka kuvuga n'abantu ukunda gusanga kenshi bakoreye mubonano batiyuhagiye. Uwo nawo n'umwanda ushobora gutera iyo ngwara. Abandi nabo nabaheza gukora imibonano mpuzabitsina kandi ntibasubire ngo biyoge ngo nabo nyene bagire gute bongere bigirira isuku. Ivyo byose birashobora gutera iyo ngwara. Ubwo rero mumva yuko mu butamenya canke se mu isuku rike umuntu ntashobora kugira gute ashobora kwandura iyo ngwara. Ahantu hagatatu novuga umuntu ashobora kwandurira iyo ngwara ni mu biribwa. Hari ibiribwa bimwe tugeze mu misi y'imperuka kandi Paulo yandikiye Timoteyo biko bizo ari bihe bigoye. Ubu rero isi yose yamaze kononekara bivanye n'imiti ibikoko babitera bivanye n'ibisagara byamaze kononekara ugasanga nk'amafi menshi atunzwe n'imyanda ibiva mu bisagara muzobona haya kwitanganyika muzona nta matiyo manini agenda ava mu bisagara amanukiramo n'usanga hari ibifi binini kubera bigiyo myanda. Hari rero songo ushobora kurya iyo fi ugasanga ifite iyo myanda. Ni byiza rero yuko umuntu yo kwirinda nibi turya cyane notanka karorero nko kunka hari inshinge hari imiti batera inka bwa veterinary bo barayizi ugasanga handitse ko ngo amata y'inka ntazanyobwe imbere y'indwi zibiri kugira ngo ubwire umuntu umudandaza ngo akama inka hama ayo mata ayasese kiba ari ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe c'ubukene cyane muri iki gihe c'abantu kuba barakumuntu ataciye mubwiye ko ari imisi y'imperuka cyane Bibiliya iratubwira ngo urukundo rwa benshi ruzagagize gute gwa ativyo misi y'imperuka ari yumvira n'ingene ufata namba akama amaritiro 200 kuyafata ngo yasuke hasi kubera ngo akize umwene muntu ugasanga biramugoye atari umuntu atinya Imana ngo atinye n'icaha. Cyo ituma rero iyo banditse ko ivyo bintu n'abantu bake bashobora gukamira hasi n'abantu bake iyo nka igize ikibazo acayirwa kuyigurisha bakayibaga ntashobora kubwiza ukuri wabayiguze bati nanayiteye wa muti bibuza ko umuntu ashobora kuyikoresha imbere y'indwi zibiri rero inyama zawo muzituresha mu zihambe. Ngira ngo nawe mu Burundi mwoshinga intahe ni hake muja mumva bagize gute bahamvye inka ndibaza namwe mwombera ivyabona yuko ni hakusamba nga bahamvye inka ni hake rero ukumva ko umuntu bangwe inka yanje naguze miliyoni imwe canke miliyoni zingahe ngo ayihambe kubera gukiza abantu. Cyo gituma rero umuntu ahubwo yovyirinda ko ntubuzi amata dukunda ko mu gisagara tuyagura mu ma cafeteria ntubuzi ngo yavuye hehe. Ni ngombwa ko umuntu agira amakenga cane gose kwayo mata kuko ushobora gusanga barateye nk'uwo mutu ugasanga ubihombeyemo ugasanga abandi iyo ngwara. Navuze n'amafi nayo nyine ashobora gutera iyo ngwara. Inyama ugasanga inka zisanga zifisa gakoko ugasanga hagize gute nawe urakaronse urakandukijwe. Ni byiza ko umuntu yo kwirinda ibyo byose ushobora gute kutuzanira izo ngwara ahubwo umuntu agafungura ibintu byiza bitari umuzanire akarambaraye. Maze kubabwira rero aho iyo ngwara iva sinoheza kubabwira ingwara ngo mbabwira aho iva n'ibimenyetso ngo ndangiriza aho gusa oya ahubwo tuba dufise n'imiti dushobora gukoresha. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngaha mu kuva 23 yuko mu byo ko yavyacu hazoba mu muti Imana yabisezeranye. Kuva 23 umurongo ngire ngo wa 25 haravuze ngo ariko jewe uhoraho Imana yanyu abarejewe musaba naje nzohezagira ivyo kurya vyanyu n'amazi yanyu kandi nzokura indwara muri mwebwe Imana ihabwa icubahiro. Imana irasezeranye neza yuko mu byo kurya vyacu no mu mazi yacu yuko izobihumanura maze igakuramwe indwara maze bikatubera vyiza. Ariko byose nabivuze bivana n'umuntu yumvira amateko y'Imana kandi akayitondera ntabwo biba ku muntu wari we wese. Ubwo rero umwanditsi umwe niwe yanditse ngo umwanditsi umwe Socrate yaravuze ngo keto nalima soit remède keto remède soit nalima. Nuvuga ngo rero inge yawe misi yose
ufungura banza uzirabe neza umenye ngo uno munsi mfunguriye iki. Abavyeyi benshi baje mu isoko bagasuma ariko ugasanga mbere benshi batuma abakozi ntazi ibyo asuma, ntazi ngo nguri ikintu ciza, ntazi ikintu gifite akahe kamaro, ntazi ngo mvuye ubwonko, mvuye igitigu, mvuye amahaha, mvuye amafigo. Ugomba kumenya umubiri w'umuntu, umukenyezi wese, maze kugenda kubagaburira ukamenya ngo uno munsi ngomba kugaburira iki, ejo ngomba kugaburira iki. Ntukurikira ibintu gusa byo kuryohereza vy'isose vy'akarere. Hari indya z'akarere nkini wacimbo turafite abantu dukunda ubugari bw'imyumbati, tugakunda gasamaki, tugakunda ubugari bw'imyumbati. Izo ni indya z'akarere, ariko uje gukurikirana ugasanga ibyo mu burukeneye byose nivyo boneka mu byo kurya byonyene, birasaba ibindi. Cyo bituma rero umuntu wese agomba kumenya, cyane cyane abakenyezi niwe tuko ndabwira, bagomba kumenya bagiye mu isoko kumenya icyo usumye, kandi ukamenya ngo uno munsi umuryango wanje ngomba kugaburira ubwenge. Abana batanguye amashuri cyangwa se bari mu ma examen, ifuko ndabaronderera ibintu bifasha ubwenge bwabo kugira ngo bagire concentration, kugira ngo bashobore kwibuka ivyo bize, kugira ngo batekereze, kugira ngo biyumvishe. Ibyo byose bigasaba umupfasoni ko bikurikirana ku mushinga ntahe yandikiye kurondera, nta mwanya bafite gukurikirana ivyo bintu, wago harashi bakagenda. We niko kumenya ngo umugabo wanje ari mu kazi kameze uko, abana bari mu bibazo, tugeze mu gihe c'imbeho, kugira naho no bavyase nkibagira kumuha umupira atangurana ari bugire ya pneumonia yo kugwara umusonga canke ibindi. Ukamenya ngo umwana muhaye ibiyobe nyuma yo kurya canke noix de cajou, ivyo byose ukamenya ngo birazomufasha bimukingira umubiri we wamana ubushuhe. Ivyo rero bisaba umukenyezi avyiteho kugira ngo ashobore kuvura umuryango wiwe, kugira ngo umuryango we ugire amagara meza. Ya mafaranga yahora atanga aja kwa muganga ayakize ashobore gukoresha ikindi, canke nabagoboke na mwene se wundi afite ikibazo gusumba gutanga ibihumbi n'ibihumbi uja kwa muganga kandi aho ari kubironka mu byo kurya vyawe. Cyo bituma rero umwandisi yavuze ngo ivyo kurya vyawe bikubera umuti, kandi umuti wawe n'ibifungurwa zawe. Nuvuga ngo rero Imana yatugiriye neza, iminsi yose twama tuko turivura ku meza mu gatondo na saa sita no mwijoro. Abagore rero nibayishire mu bukerebutsi, tukama dushangaho ibiganiro kuri televiziyo tubabwira imfungurwa n'akamaro kazo, kugira ngo umuntu wese amenye ngo mfunguye iki, nivuye iki, nubwo butaragwara nikingiye iki. Ivyo bigira akamaro ku miryango yacu, none imiryango yacu ikabijuru rito, atangwara zirimo, atanduru zirimo, kandi ndazi ko umuntu wese arivyo bayifuriza umuryango wiwe. Rero hari imiti ngomba ndabahe dushobora kwikorako igice twumvise ko dufashwe n'iyo ngwara, cyangwa naho utayifise wewe urashobora kuvura umuturanyi wawe, cyangwa se kuva nundi ayigwaye kumuvura. Cyo kituma kwa dusaba yuko tuko turatanga ibiganiro nk'ibi, dusaba abantu gushira gakaye hafi yabo bakandika. Ko benshi badutelefona ugasanga ngo nibagiye ngo nyibutsiki, ugasanga kubera atanditse ashavyibagira. Ubwonko bw'umuntu ko barimo byinshi muri igihe cy'imisi ya nyuma yo guhangayika. Nibiza ngo umuntu yandike kugira ngo naho wabibagiye usubire consulte muri ka karne kawe wibuke, cyangwa wiyibutse cyane wabona n'umuntu ayigwaye ushobore kumuhanura. Gituma tubishira ngaha ntitugomba kubigurisha, twe turababwiriza butumwa bakorera ubushake. Ubutumwa bwiza rero Yesu yabutanze ngo tubutangira ubuntu, no kuvura tugomba kuvurira ubuntu. Namwe mavyumva ni mudufashe muri uwo murimo, namwe muvurira umuntu. Niwabona mwene Yesu agwaye umuvure, urabe hamwe wari wavyanditse, noneho umufashe nawe kugira gute, kugira ngo nabagira amagara meza, nawe nezerwe, nawe yishime. Ko guhira cyambere ubutunzi bwa mbere umwana w'umuntu afise unogira amagara mazima. Ngivyo amagara mazima ufise byose. Rero reka tubabwire umuti wa mbere umuntu yokoresha. Umuti wa mbere ni ugufata bwa mbere kwanze mbere ko dufata iyo miti no kubanza kureka ivyo byose bitera iyo ngwara. Burya niwo muti wa mbere, kuko naho no kuvura nkaguha iyo miti yose ari ugasubira kuzurarenga ibigo, ugasubira kujya zafungurwa mbi, ukagira ryasukurike, n'ubundi ngwara zogira gute zizogaruka. Ikintu ca mbere rero no kugira ryasukuna babwiye, duhereye ku masuvetima cyane cyane abakenyezi. Nibiza ko amasuvetima yanikwa kuzuba, niyo mategeko tubwirwa n'abaganga mu bitabo. Iyo wanditse kuzuba ajya mishwara iva mu zuba irica mikrobe yose iri hehe iri muri suvetum. Hari abantu kumbura ushobora gusanga mupanze muri benshi ukagira isoni zo kwanika ugasanga inzu zirabananye nta kibazo. Abo nabo nibanike hanze none barondera agatambara kai transport bafukishe ya masuvetum, izo amashwara rayizo shobore gupenya ishobore gushikira ku mpuzu. Iyo bitabaye yuko naho ni byiza yuko imbere yo kwambara suvetum ubanza kwirepasa, ubanza kwishira ku ipasi kugira ngo wa muriro uturire ya mikrobe iri muri suvetima, kubera bukunda kwinyegeza mu bunyevunyevu hajya ahantu hameze nkagize gute nkakanye hatumye neza. Ari abana bacu n'abavyeyi ubwabo nibaje bamenya kugorora amasiripe,
yagoroye naho niwanike kuzuba kugira ngo ushobore kwikingira izo ngwara z'ubwandu zifatira mu bihimba by'irondoka. Uwo ni umuti wa mbere, nukureka kandi kurenga ibigo nabivuze. Ubusambanyi Imana yarawuje kuva kera mu Bwisirayeli. Ubusambanyi bwamwe ari cyaha kibi kandi cyamye gisambura imiryango, cyamye gitwara abantu benshi, abantu b'abahanga, abantu bakomeye ba Gidiyoni, ba Dawidi, ba Salomo batwawe n'ubusambanyi. Sizo ngora gusa bizana, ahubwo bizana n'ingorane nyinshi mu miryango. Ni byiza rero ko umuntu yokwirinda ubusambanyi kugira ngo ntagware, kugira ngo ntabaza Imana, kugira ngo azane n'amahoro mu muryango wiwe, kuko Imana yabujije ico caha c'ubusambanyi. Ntagira umuntu arenga ibigo, umuntu wese nabumbwe n'umukenyezi wiwe. Hama umuti wundi twavuga nuko umuntu agomba gufata ikarote zibiri nziza, za zindi zikiri mbisi apana zimwe zanambiye mu isoko. Ko bisho usanga batuma abakozi ntibagende kuvyirabira, abakenyezi nazo bishikira mu isoko basoma ibintu bikiri frais. Noneho ikaroti zibiri nziza ukazironga ukaziharura, noneho ukazifungura imbere yo gufungura ibifungurwa vya mu gitondo, imbere yo gufata petit déjeuner. Hama kufungurwa za saa sita nukurondera amababi 10 ya yandi atavyibusha, ariko yandi ya kapsine mugabo yavyibushe wateye ahantu hameze neza, amababi 6 arakwiye. Ukayarunga neza, amayakorunga neza, ugakata tabuke buto, wamara kubukata ugakanyira ko indimu nziza ikinishasha. Aho gasalade ukakihereza imbere yuko ufungura imfungwa za saa sita. Ukabikora imbere yo gufungura imfungwa za saa sita kandi ukabigira akamenyero. Hama ku mugoroba nukurondera ubutete bune bwa tungurusumu, nabwo nyine kiraza kubikenya kujya bure, ahubwo banza kubukatakata ukarindira nk'iminota 5 cyangwa 10, kuko burya muri tungurusumu haba harimo imbaraga ikomeye cyane, acide ishobora kugirira nabi umushishito wawe. Ni byiza rero kubanza kudukata ukaturuka nk'iminota 5, hama ukaducanganya n'ibyo kujya byo mwijoro. Ivyo bifungurwa ukabifungura ivyo bintu, iyo salade niyo tungurusumu niyo karoti ukabikurikiranya iminsi 14. Ubwo ndiko ndavuga ku muntu agwaye, ariko ku muntu atagwaye agomba gusa kwikingira niyo ufata iminsi 7, hama ukajusimba ukajifata rimwe na rimwe gusa ukaja ubishira muri hopa yawe. Niyo bikora 3 mu ndwi nta kibazo ku muntu ataragwara. Mugabo ugwaye niwe nabwiye ngo akoresha iyo minsi 14 kandi abikore successivement, abikurikiranya adasimba. Hari abantu wandikira imiti ahubwira ngo yo ngo wa muti ngo sindakira, uhamwaza ufashe gute, ngo hari gihendo nk'umwanya, ngo hari gihenda ubura, ngo urabone ibintu by'akazi ugashomva ko tagize gute, ko vyamugoye mu gukurikiranya urutonde rw'umuti. Rero umuti ni nko kugwana, ni ingwara no kuyigwanya. Ngo n'ikintu ukakubita bati ikintu ukako gipfuye, kujya kwinzoka niyo ikubita rimwe ngo ucuyireka, n'ingwara nikimeze. Inzoka urayikubita ugakubita mu mutwe kugira ngo uyice ipfe burundu, niho uruhuka umenya ati ndayishe ntiribugaruka. Ariko ikubise nk'inkoni imwe igace kumigenda uwo ruhuka ngo wayishe ntibishoboka. N'ingwara nuko rero ni nk'inzoka ibe yaduteye, ni nk'ikiza kiba cyateye amagara yacu. Ugomba kuyikubita successive, mukayikubita ukurikiranya kugira ngo banzu yice, noneho niho uruhuka ukamenya ko wayishe ingwara. Ni usanga benshi roba afata umuti rimwe cyangwa kabiri agaca heba, agaca yizera ngo yakize, yumvise bwa bubabare kwa kwiyagaza wa muriro uhagaza, avuga ati nta mpamvu yo kubikurikirana. Si byiza, kuko iyo uyihushije ni nk'inzoka nyene nabibabwiye igarukana uburakari bukaze, kuko nayize yafashe ayandi madecision mashasha nayo igomba kugirira nabi. N'ingwara nuko iyo utayikubise cyane ngo uyice, igarutse iza ifise ubukana canke imbaraga isumba imwe ya mbere. Cyo bituma rero ari byiza iyo ufashe imiti ugomba kuyifata nkuko babikubwirwa kurikiranya iyo misi yose, ntugabanye iminsi, ahubwo abafata iminsi mike nabo bataragwara bagomba gusa kwikingira. Ariko abagwaye vraiment bigore bashikana iyo minsi 14 bagwanye ingwara. Murabona ko ari n'ingwara mbi, ingwara ishobora gutuma umuntu atembera mbwa gatembera yaboze. Nababwiye ko umuntu abora kandi agenda ntuba ko ari kibazo. Nibiza rero abantu babe maso niyo ngwara kwishobora kuzana n'ubugumba, kandi ubugumba murazi ko babaza cyane. Ni ngombwa umuntu ngabe maso agufate umuti nkuko bawumubwiye, atakiwe na kimwe gize gute, atakiwe na kimwe agabanije. Hama umuti wa kabiri rero nuguteka ilitiro 2 z'amazi. Wamara guteka ilitiro 2 z'amazi ugafata ibiyiko 4 vya romare, bijya biyiko binini kwiya hasupe, ukayora ifu ya romare ugashira mu mazi kujya kumuntu ateka icyayi. Amaze kubira ukayakura kujya kw'icyayi, noneho ugafata akayunguruzo kajya k'icyayi ukayungurura ya mazi. Umaze kuyarungurura kubera ababizi ugufata yandi mazi akanye mugabo meza ugasukamo, ku buryo wumva yuko uyoza uruhinja
abavyeyi baramenyere kenshi bagunda gupimira kwitama iyo ufashe ayo mazi ugashira kwitama ukumva nta guturira umenya neza ko naho uri kwicaremo ntaco bakubwira nkaje amazi yokoza uruhinja amazi ari tiede ugashira mu ibase yabigenewe apani ibase zira cyangwa zikora iyo umaze kumenya kugwa iyo ngwara kugira ntiwanduze n'abandi ugomba kugira ibase yawe yo kwicaramo noneho iyo base wamara kwitegura ko shamwe ayo mazi wakumva umaze kuba nk'akazu yazi ukaja muri dushe ukicaramo umuntu yicaramo iminota 5 gushika kuri 10-15 kandi iyo umaze kwicaramo ayo mazi birasaba ko gushika ngaha mu mukondo umaze kumva ko amaze mu mukondo wicara iminota iyo 10 gushika kuri 15 wamara kuvayo ukiyuhagira nkuko bisanzwe kirazira yuko ukoresha tampo canke ikindi gitambara cyose mu gutampona canke mu guhanagura igitsina oya iyo umaze kuvayo uhanagura igitsina inyuma mugaye imbere uraharika kubera wa muti ukomeza kugira gute ukomeza gukorerayo ni vyiza rero yuko ukoresha uhejeje kwiyuhagira ukoresha amazi yandi asanzwe ukasha wiyuhagira neza na neza mugafata isime ukihanagura mugabo ibihimba birondoka imbere ntiwinjiremo ahubwo ugahanagura gusanga inyuma kugira ngo wa muti ukomeze gukorera makubera ukomeza kwica microbe ubundi muti ni ugukoresha isabuni ya munganga mu bwami bw'abagore sivyo gukoresha amasabuni kiraza gukoresha gifura kirakoresha familiar amasabuni yose arabuje gukoresha mu bwami bw'abagore mu bwami bw'abagore muzobona yuko hariho ikintu bavuga liquide hariho flore bacterienne ikingira imikrobe kuza mu bwami bw'abakenyezi cyo tuma rero ikoresha isabuni ishobora kwica iyo flore bacterienne yahori dukingira ingwara kugira ngo uri kuroza ugasanga wogije n'isabuni bimwe nababwiye by'ubutamenya kuvuga ngo ni isuku ngo baratwigishe kuri televiziyo batayasabuni y'igifura ngo aho uyishizemo uroge kikakubaba kica vyinshi ugasanga ya flore bacterienne urayishe ni Imana yashizemo ni umuntu avukana Imana ishiramo kugira ngo ikingire ubwami bw'abakenyezi ni bizara gukoresha amasabuni yabigenewe cyane cyane nkini wacu sabuni twokoresha ni savon du nuvuga nka munganga niyo yonyene yemerewe gukoresha kuri sabuni zini wacu kwizindi usanga ziri hanze tutazizi cyangwa ukabaza nabijeje mu mafarmasi aba docteur baba babizi bashaka kugira ati iyi sabuni niyo nziza gukoresha hana ntuzife gukoresha gifura ntuzife amasabuni yose ubonye kuko aho nahantu hubashwe cyo bituma hiswe ubwami bw'abakenyezi Imana isuku hateguye udashobora kuva kuhavogera ikindi kandi kibuje mu buvuzi bw'igitsina gore kirazira kuguma uhasukura n'amazi umwanya wose oya biza kuhasugura kuhoza mu gatondo na nimugoroba noneho umuntu akaryama amerewe neza kandi umuntu akagira amagara mazima akaruhuka kuko burya ngiyo umubiri urwaye ubwenge bwose kwera umubiri ukundana nko muri korente babitubwira ubwenge bwose bugira gute bugira alerte ugasanga ntumerewe neza imipango yo mu buzima ntubigira neza ni viza kuba umerewe neza ukagira amagara mazima kugira ngo ugire ico marira Imana ugire ico wimarira ugire ico marira nabawe rero kuri uyu mugoroba rero turabasabira kugira ngo umuntu wese yumvire Imana umuntu wese yitondera amateko Imana yageze kugira ngo niyagira amagara mazima ntabwo azokwigirira we nyine ubwo gusa akamaro oya bugiye n'abaturanyi bawe nambura umushoferi iyo ugwaye babandi bahoro twara bagira ikibazo nambura umurimyi uri nk'umukozi ugwaye akazi bahora ukora nta wundi ashaka kukugiramo urumva ko umuntu yahora gukoresha abahombi nibiza rero ngo umuntu abeho aringira akamaro nuko Imana yavuze yigirira akamaro ibyo byose bizoshorwa n'iki rero nuko twegamika imitima yacu ku mukiza wacu dusome ngaha muri Yesaya 26 umurongo 3 haravuze ngo uzozigama amahoro masa umuntu akwegamika ko umutima wiwe kuko akwizigiye Imana ihabwa icubahiro umuntu wese yizigiye uhoraho ngo Imana izomuzigama amahoro masa ntazogira ikibazo kuko yegamise umutima wiwe kuhoraho hama ndangiza isomo rimwe nakunze cyane ngaje muri Zaburi 119 gerekana ukuntu abazumvira amategeko hari akamaro kanini kukumvira amategeko y'Imana yashinze mu buzima bwacu busanzwe haravuze ngo Zaburi 119 umurongo 165 haravuga ngo abakunda ibyageze byawe bagira amahoro menshi nta kibatsitaza bafise Imana ihabwa icubahiro abakunda ibyageze by'Imana ngo bazogira amahoro menshi nta nikibatsitaza bazogira gute bazogira kuko bakunda ibyageze by'Imana natwe bene data muze duharanire kumvira amateko y'Imana kugira ngo uwo mugisha Imana yasezeranye uko kurindwa ubugumba n'ingwara z'ubwoko bwose tubirindwe tugira amagara mazima tugire tumarira Imana tugire tumarira imiryango yacu nacu bwacu tugire ico twimarira ivyo ndabibasabiye kugira ngo imiryango yanyu igubwe neza mu byanyu no mu banyu mubeho muhimbaza Imana mu izina rya Yesu.